Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nchuti mugenzi munyonyi ibiganiro by'ishiramwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanye mukunze ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Pastori Michel Ntamubano namanda kigutegurira nkongera nkagigushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana. Ndanezerewe cyane kuko nongeye kuronka karyo keza kugira ngo ngusangize amajambo Imana yashize ku mutima mu kukwifuriza guhezegeranwa nanje. Ndagutumirire ku ntega yompi kandi ugira umutima wo kwiga kugira ngo uze kunguka byinshi. Mu kiganiro giheruka twaganiriye ku bijanye n'urubanza rw'uhoraho. Twabonye ko urubanza rw'uhoraho ari igihe uburake bwayo buzogaragarizwa. Ntikizoba ari igihe cyo kubona uburake bw'uhoraho gusa, ahubwo kizoba ari n'igihe uhoraho azoba ariko arakosora ibintu byose. Uhoraho Imana igororotse gica urubanza rugororotse ikurikije ukuri n'ubugororotsi. Urubanza ruzotangurira kuba mu nzu y'Imana. Uno munsi naho tugira tuyage ku majambo avuga ibyo gucungurwa. Gucungurwa harimo irivuga gucungura, bikaba bisigura gukura abantu mu buja, mu caha canke kubakura mu rupfu. Gucungurwa rero ni igikorwa kiba cakorewe umuntu kandi gikakorwa n'uhoraho canke n'uwundi muntu abirekuriwe n'amategeko abigenga. Igihe ico gikorwa cakozwe n'uhoraho ibishaka kugarukana abantu bayo kuri yo nyene. Gucungura birashobora kandi gusobanura gukora nk'inshuti mucunguzi. Muri rusangi ishusho y'ico gikorwa yamari imwe. Umuntu yari mu buja, Imana yarishe igiciro kugira ngo imubohore. Ngaha mugenzi tugira tubone amashusho atatu akomeye y'ugucungurwa mu isezerano rya kera. Ishusho ya mbere ni gucungurwa mu Misiri canke muri Egiputa. Bisigura kuva mu Misiri canke kuva muri Egiputa. Iyi niyo nkuru nyamukuru y'ugucungurwa muri Bibiliya. Dusomye mu gitabo c'Ukuvayo igice ca 6 ku murongo wa 6, amajambo atubwira ngo none rero barira Abisirayeli uti nduhoraho nzobakura munsi y'agacingizo k'abanyegiputa, nzobabohora mureke kubabera abagurano, nzogorora ukuboko kwanje ndabacungure nkoreshe n'ibikorwa bikomeye bigaragaza urubanza mbaciriye. Dusomye kandi mu gitabo c'Ukuvayo igice ca 15 ku murongo wa 13 naho haravuga ngo mu rukundo rwawe rudahera warongoye abo wacunguye, mu nkomezi zawe wabashikanye ahera hawe. Mugenzi, muri ano majambo dusomye turabona by'ukuri ivyabaye nk'uko ayo majambo yabivuze. Abisirayeli barabaja mu Misiri. Imana yarungitse Mose. Amaraso yashizwe ku nkingi z'imiryango. Bari umwagazi w'intama wa Pasika. Bajabutse ikiyaga gitukura. Bahindutse abantu bidegembya. Uru rero nurukurikirane rw'ibihe bikomakomeye byagiye biba muri icyo gihe cyo gucungura Abisirayeli bavanwa muri Misiri canke muri Egiputa. Ibi bitwigisha iki? Ubwa mbere ntidushobora kwikiza, dukeneye ububasha bw'Imana. Ubwa kabiri byasaba gusesa amaraso. Usomye mu gitabo c'Ukuvayo igice c'12 ku murongo wa 13 haravuga ngo amaraso azoba ikimenyetso ku nzu murimwo, kandi aho nzobona amaraso nzoharengana. Nta cago co gutikiza kizobakorako ninakubita Egiputa. Rero aya maraso yashizwe ku nkingi z'imiryango canke ku bishimaryango, byabaye ikimenyetso cerekana kw'abo bantu bari mu gitigiri c'abakingirwa badashikwa ko n'ivyago. Umumarayika rero yarajejwe gutikiza yacarengana inzu yose ibonetse kwa ayo maraso. Icya gatatu, gucungurwa gufise intumbero. Bisigura ngo si umwitegembyo kuva muri Egiputa gusa, ariko ni n'umwitegembyo wo gusenga Imana. Ubisome mu gitabo c'Ukuvayo igice ca 3 ku murongo wa 12, ariho uhoraho yari yarategetse ko babwirizwa kuzokurwa muri Egiputa kugira ngo bamusenge. Kuko muri Egiputa bari mu buja ntibasenga uhoraho. Uhoraho Imana yarakeneye ko abantu bayo bayisenga. Ibyo rero duhejeje kuvuga byari byo mu ishusho ya mbere
ivuga mu gucungurwa muri Egiputa canke mu kuvanwa muri Egiputa. Ishusho ya kabiri y'ugucungurwa ni biba biciye ku nshuti mucunguzi. Mugenzi, ndashaka ngo utahure neza iki kintu kitwa inshuti mucunguzi. Ngaha ucubonamwo Rusi hamwe n'Abalewi. Usomye mu gitabo c'Abalewi igice ca 25 ku murongo wa 25 nyene, amajambo aratubwira ngo Umwisirayeli wo mu bwoko bwanyu niyakena akagurisha igice cy'itongo ryiwe, uwo mu nshuti ziwe za hafi azacungure rya tongo yagurishije. Wategereye amajambo icavuga ngo uwo mu nshuti ziwe za hafi azacungure rya tongo yagurishije. Mugenzi, igikorwa cyo gucungura cari gifise amategeko akigenga. Ngibi byasabwa kugira ngo umuntu yemererwe kuba umucunguzi. Ubwa mbere yategerezwa kuba ari inshuti ya hafi. Ubwa kabiri yategerezwa kuba ashoboye kuriha igiciro canke kuriha ideni ryatumye wa wundi agirwa umuja. Ubwa gatatu yategerezwa kubikorana umutima ukunze atagahato. Ngibyo bintu bitatu rero biri mu mategeko yagenga umucunguzi. Ngaha Bibiri twereka akarorero kuri Bowazi na Rusi. Bowazi yabaye umucunguzi wa Rusi, kandi Bowazi yarakwije izi ngingo zitatu zari muri iryo tegeko. Rusi yari umukene, yahebye itongo ryiwe n'umugabo wiwe. Bowazi yarishe ico kiguzi maze aramurongora kugira ngo amusubirize agateka. Iyo nyene niyo shusho nyayo ya Yesu mu gikorwa cyo kuducungura. Ishusho ya gatatu ni gucungurwa mu caha no mu bunyagano. Aha duca tubona igikorwa cakozwe n'abahanuzi buhoraho. Igihe Isirayeli yacumura ikajanwa i Babuloni, Imana yagumye isezerana ko izocungura abantu bayo b'Abisirayeli. Usomye mu gitabo ca Yesaya igice ca 43 ku murongo wa mbere havuga ngo, ariko noneho uku ni kuhora havuze, uwakuremye ewe Yakobo akakubumba yewe Isirayeli, aravuze ati, ntutinye kuko nakurokoye, naguhamagaye mw'izina uruwanje. Amen. Naguhamagaye mw'izina uruwanje. Ntutinye kuko nakurokoye, ntutinye kuko nagucunguye, uruwanje. Usomye kandi mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 44 ku murongo wa 22 haravuga ngo, neyuye ibyaha byawe nk'uko igicu ceyuka, ibyaha byawe ndabikuraho nk'igifungu co mu gatondo. Nimungarukeko kuko ni jewe n'abacunguye. N'Uhoraho Imana yariko arasemerera abwira abantu bayo b'Abisirayeli. Eka no mu gitabo ca Zaburi 130 umurongo w'indwi n'umunani haravuga ngo, ewe Isirayeli niwizigira Uhoraho, kuko hafi yiwe hariho urukundo rudashira ruri n'ugucungurwa gushitse. Mugenzi unyumviriza, nawe ya majambo nayawe nuyagira yawe. Niwizigira Uhoraho, hafi yiwe niho hari urukundo rudashira, hafi yiwe niho hari n'ugucungurwa gushitse. Mbega ahandi woziga ibi ni hehe? Ni hehe wokura urukundo rudashira? Ko mbona bisi n'abavukana bakundana kanya gato uwundi mwanya bagahindukana. Ishari rigatuma n'abasangiye itunga, abasangiye imitahe bahindukirana bakicana canke bakagungana. Ugo rukundo wumva rukundo nyabaki rumara kanya gato. Urukundo ruhoraho, urukundo rumara igihe kinini, urukundo rudashira, nahandi uzorusanga ni hafi y'Uhoraho honyene. Ugucungurwa uzogukura hehe? Wewe nanje dukeneye umucunguzi adukuraho amadeni agahera burundu. Kandi yankubwire ngo amadeni y'amahera arabaho, amadeni y'amasezerano arabaho, ariko ideni rikomeye rihambaye ni ideni ry'icaha. Uhoraho wenyene niwe acungura umuntu kamukura mu vyaha, kandi Uhoraho niwe wenyene acungura umuntu
akamukura mwirinde, akamukura mu mageragezwa akomeye. Hari ingorane zitotorerwa umuti hakoreshejwe amafaranga, mpaka Uhoraho aba ari we yikorera. Mugenzi wanje, ni gute Uhoraho yacunguye abo mu isezerano rya kera? Turabe uburyo bune Uhoraho yabikozemwo. Ngaha turabona inzira Uhoraho yakoresheje, tubone n'uburorero, kandi tubone n'insiguro ivyo vyakozwe byari bifise. Ubwa mbere, yacunguye abantu bayo bo mu isezerano rya kera ikoresheje inkomezi zayo. Akarorero dushobora kubona aho hakoze inkomezi z'Uhoraho ata mwana w'umuntu yabigizemo uruhara, ni igihe yateza inzige muri Egiputa, ni igihe yajabukana abantu bayo ikiyaga gitukura maze abansi bakahonera. Nshatse guca akarongo kuri iki cago c'inzige hamwe n'uku guhonera mu kiyaga gitukura kw'abansi b'Uhoraho. Bisigura iki? Bisigura ko Uhoraho arwanira abantu biwe. Yarabikoze muri kahise, n'ubu aracabikora. Uhoraho yamarwanira abantu biwe. Inzira ya kabiri Uhoraho yamakoresha mu gucungura abantu biwe, hasesetse amaraso, canke twovuga ngo umwagazi w'ikimazi wa Pasika waratanzwe. Uyu mwagazi wa Pasika rero watanzwe kw'impongano itangiwe ibyaha by'abana b'abantu. Bisigura iki? Hadasheshwa amaraso ntihaba guharirwa ibyaha, kuko ibyanditswe vyera mu gitabo c'Abalewi igice ca 17 ku murongo wa 11 haravuga ngo kuko ubuzima bw'icaremwe buri mu maraso yaco, kandi nayabahaye kugira ngo babere ikimazi co gicaniro co kubacungura. Amaraso niyo abikimazi c'ubuzima bw'umuntu, niko ivyanditswe bivuga. Gucungurwa kwama gusaba ko haseseka amaraso. Twabibonye mu bice bitandukanye, kandi amaraso niyo kimazi c'ubuzima bw'umuntu. Umwagazi w'intama w'umwaka umwe nico wakoze. Iyindi nzira ya gatatu Uhoraho yakoresheje mu gucungura abantu bayo nuko yarishe ikiguzi. Akarorero turakabona muri Bibiliya yera, aho abana b'abahungu b'imfura bacunguwe, kuko muzi ko hateye icago kikabanza kikica ikintu cyitwa imfura cose, canke cavutse ubwa mbere cose, haba mu bana b'abahungu canke ibikoko. Ariko rero nyuma yaho Uhoraho aca arabacungura. Bisigura ko gutanga incungu arico catumye ibyago biva kuri abo bantu. Urabisoma mu gitabo cyo guharura igice c'18 usoma uhereye ku murongo wa 15 n'umurongo wa 16. Inzira ya kane Uhoraho yakoresheje mu gucungura niyi yuko yabahaye isezerano. Usomye mu gitabo c'Itanguriro igice c'15 urabona isezerano Imana yahaye Aburahamu. Usomye kandi mu gitabo c'Ukuvayo igice c'19 urabona isezerano Imana yahaye Mose. Nk'insiguro dutahura ko Uhoraho Imana yashizeho isezerano kugira ngo irokore abantu bayo. Mugenzi unyumviriza, ngaha ico wotahura nuko ibyo gucungurwa mu isezerano rya kera bitari gushobora gukora byose. Ibimazi no gucungurwa mu isezerano rya kera byari ivy'ukuri, ariko by'akanya gatoyi. Usomye mu kete ryandikiwe Abaheburayo igice c'10 ku murongo wa 4 haravuga ngo amaraso y'imfizi z'inka n'impene ntashobora gukuraho ibyaha. Yerekana ibiri imbere. Yapfutse ibyaha umwaka wose, ariko ntiyabikuraho rwose. Iki ni ikintu ukwiye gutahura. Nivyo amaraso y'imyagazi yaratanzwe, kandi n'amaraso yaratangwa, imfizi z'inka n'iz'impene zigatangwa, zikaba ibimazi bitangiye ku bicaniro, ariko ibi ntivyakuraho ibyaha burundu. Byari bifite ikiringo bimara kandi kitarenze umwaka. Bacunguye imibiri muri Misiri, ariko ntibacunguye imitima yuzuye icaha.
nico gituma abahanuzi bagumye basezerana umucunguzi akomeye kuruta byaca mu buhanuzi bwabo. Usomye mu gitabo ca Yesaya igice ca 59 ku murongo wa 20 avuga ngo umucunguzi azoza i Siyoni gucungura aba Yakobo bihanye ivyaha vyabo, niko Uhoraho avuze. Mugenzi unyumviriza, umucunguzi azoza i Siyoni ngo kandi azoza gucungura aba Yakobo bihanye ivyaha vyabo. Ariko ibi navyo biriko bivuga ku gihe ca none nikizoza. Twabonye hamwe mu Baheburayo 10 ku murongo wa 4 ngo ayo maraso y'imfizi z'inka n'impene yerekana ibiri imbere, byari nk'integuza yuko hari ayandi maraso azoseseka mu gihe kizoza kugira ngo acungure abantu burunganwe ruzoza, ariko runganwe ruvugwa mu isezerano rishasha, kandi ariko runganwe Yohana yeretswe, kandi agaca bivuga ingene bazocungurwa ubwa nyuma. Ikindi, ugucungurwa ko mu isezerano rya kera ni ishitswa gisezerano rishasha muri Yesu. Isezerano rya kera ryose ryariko ritegura umuzo canke ryariko ritegura ukuza k'umwami Yesu. Reka turabe ivy'isezerano rya kera ryavuga, turabe n'ingene ryashikirijwe muri Yesu Kristo. Nkuko twabibonye mu isezerano rya kera habagwa umwagazi w'intama wa Pasika. Usonye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 1 ku murongo wa 29 haravuga ngo umwagazi w'intama ukuraho icaha c'abari mw'isi. Uwo mwagazi w'intama rero ukuraho ivyaha by'abari mw'isi si uwundi ni Yesu. Twabonye kandi ko mu isezerano rya kera havugwa inshuti mucunguzi akaba Bowazi, ariko dusomye mu isezerano rishasha turabona ko Yesu yabaye inshuti yacu kandi ariho ikiguzi twategezwa kuriha twebwe. Urabisoma mu kete ryandikiwe Abaheburayo igice ca 2 ku murongo wa 14. Turabona kandi mu isezerano rya kera ko kugucungurwa kw'Abisirayeli harimwo inzira vyakozwemwo yo kuva mu Misiri. Natwe abo mu isezerano rishasha twarakuwe mu buja bw'icaha, nkuko ushobora kubisoma mu kete intumwa Paulo yandikiye Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 6. Twabonye kandi ko mu isezerano rya kera habaho umunsi w'impongano. Dusomye mu Baheburayo igice c'9 ku murongo wa 12 haravuga ngo Yesu Kristo yinjiye ahera cane rimwe rizima, yinjiranye amaraso yiwe bwite. Uko niko yaturonkeye ugucungurwa kw'ibihe vyose. Yesu ntiyakoresheje amaraso y'igikoko, sayo umwagazi w'intama umwe wari umaze umwaka umwe, oyaye siyo yinjiranye ahera, ngo yinjiranye ahera amaraso yiwe bwite. Uko niko yaturonkeye ugucungurwa kw'ibihe byose. Isezerano ry'Imana nk'inzira imwe yo gucungura Abisirayeli mu gihe ca none, natwe hariho isezerano tunasomye mu kete intumwa Paulo yandikiye Abigalatiya igice ca 3 ku murongo wa 13 havuga ngo Kristo Yesu yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe. Bisigura iki? Kuba ivyagezwe biriho abantu bakabimenya, kubikurikiza kwari kumvira Uhoraho, ariko kutabikurikiza byaca bikwega izindi ngaruka zitari nziza, vyakwega umuvumo. Rero twacunguwe umuvumo w'ivyagezwe, tuba turonse irindi sezerano rishasha. Mukete rya mbere ryanditswe na Petero igice ca 1 duhere ku murongo wa 18 n'uwa 19 havuga ngo murazi ko mwacunguwe mukava mu buzima butagira ikimazi ubwo mwarazwe na basogokuruza. Iyo ncungu si ibintu bishira nk'ifeza canke inzahabu. Mugenzi, incungu twaronse si ibintu bishira, ni incungu y'ibihe bidashira, kuko twari mu buzima butagira ikimazi, twama munsi y'uburake bw'Uhoraho aturakiye. Mugenzi uri kuranyumviriza, reka turabe ngaha ibintu bitatu vyerekeye ugucungura kw'Imana
nk'uko biri mu isezerano rya kera. Icigwa ca mbere nuko gucungurwa byatangujwe n'Uhoraho Imana. Twarabaja. Imana yaramanutse ku isi. Uravye mu gitabo c'Ukuvayo igice ca 3 ku murongo w'indwi n'umunani, Uhoraho yabwiye Mose ngo niboneye amarushwa n'ibindi byinshi, ngo none rero manutse kubatabara. Ugacubandanya nagomye guca akarongo gusa kuri ibi ngo niboneye amarushwa none rero manutse kubatabara. Rero Uhoraho yaramanutse kugira ngo akure mu buja abantu biwe. Rero uko gucungurwa kwatangujwe n'Uhoraho ubwiwe, si ikintu twebwe twironkera uko dushatse. Oya. Icigwa ca kabiri, gucungura birazimvye, byama bitwara amaraso. Habagwa umwagazi w'intama canke inka, ariko kandi imisezerano rishasha naho Yesu yatanze amaraso yiwe bwite. Rero gucungura birazimvye. Icigwa ca gatatu, gucungurwa gufise intumbero. Iyo dusomye mu gitabo c'Ukuvayo igice ca 19 umurongo wa 5 no 6 havuga ngo none rero nimwanyumvira mukaguma mu isezerano ryanje, muzombera itunga rihambaye mu yandi mahanga yose, kuko isi yose ari yanje. Muzombera ihanga ry'abaherezi, ihanga ryejejwe, uko abari kuzobwira Abisirayeli. Uhoraho Imana yaraducunguye ngo tubane nayo. Uwo kandi ni Imanueli, wa wundi yavugishijwe ubwa mbere n'umumarayika n'abahanuzi ko azoza biciye mu kuvuka. Ni Imana yaje kubana n'abantu. Yaducunguye rero ngo tubane nayo kubw'icaha ca Adamu na Eva. Imigenderanire hagati y'abantu n'Imana yaratosekaye. Imana rero isubiraho uwundi mugambi wo kugira ngo igarukane abantu bayo muri ya migenderanire ya mbere. Mugenzi unyumviriza, mu gusozera ndakwibutse bimwe bimwe twabonye. Gucungurwa k'umusezerano rya kera kutwereka umutima w'Imana. Twabonye ko Imana yankubuja kandi igatanga ikiguzi kugira ngo igarure abantu bayo. Twabonye ko yabakuye muri Egiputa ariho Misiri. Hama Bibiliya banayitubwira ingene Yerusalemu hagomba gutikira. Imana yakoze akantu bakajanwa i Babuloni ari nyagano kugira ngo izo bazigamireyo bakire ivyago byari bije Yerusalemu. Hama turabona kandi ko Yesu umwana w'Imana mu kuducungura twebwe abo mu isezerano rishasha yaragiye ku musaraba apfa urupfu rubi. Aho hose tubona ko ari Imana imwe icungura mu buryo bumwe, ikoresha ububasha, igakoresha amaraso, kandi igakoresha n'isezerano. Isezerano rya kera ridukwegera ibyago n'ingorane, ariko isezerano rishasha tubona ko Umwami Yesu aduha ingero canke impera ya nyuma hamwe n'umwidegembyo wa nyuma. Mbega wewe wumva ikikubereye muri kino gihe ari ikihe? Isezerano ririho kuzoza akishikanira Uhoraho biciye kwizera umwana wayo w'ikinege kwitazomuhinda, kugira ngo nawe yame hafi yacu maze turonke ya mihezagiro yose yagabiye guhezagira abantu biwe. Wewe rero ufise inyungu nyinshi yo kuba umwana w'Imana, ufise inyungu nyinshi yo kubaha Uhoraho. Niwigaye rero ushire ko nawe isezerano ati Uhoraho ndagushimiye ijambo ryawe kandi rintahuje ko ngendera kure yawe. Ndigaye ndagusabye ikigongwe umparire kandi mfashe ingingo yo guguhindukirira ngo nsubire mu mugabane wawe mu mwana wawe. Umfate unkomeze kandi ushishikare kundongorera mu mugambi wawe. Uzonkoresha ibyo ugomba kandi uko ubigomba. Amen. Dusenge. Uhoraho Mana yo kwizigirwa uragahezagirwa, ngushimiye amajambo washize ku mutima ngo nsangire n'uyu watumbereje kuri uyu murongo kugira ngo nyumvirize, kandi gushimiye igikorwa ukoze cyo gukora ku mutima wiwe ukoresheje ubushobozi bwawe
n'umwiri jambo kwakugarukanye ku mutima nawe numwiyegereze mu mbabazi zawe. Uwari yarasubiye inyuma akabagarutse nawe umwiyegereze. Bompi baba bana bawe by'ukuri, abo wama witwararika, wamubahezagira, maze wamubatuma aho ugomba bagukorere mu kuri, kandi ubuzima bwabo bwame buheje icubahiro izina ryawe. Abumvirije amajambo bafise ingorane nubabera inyishu umwe wese mu vyarimwo. Ukore ku mibiri yabo ibabaye, kandi ukore no ku mitima yabo iremerewe, uyiruhure kandi uyiganze, baronka amahoro n'umunezero bw'ibihe bidashira. Ndavyizeye nabo bongereza ukwizera mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Wakoze mugenzi ku makanya ukantega abiri, kandi nizere ko wahezagiwe n'amajambo dusangiye. Kaze ku gishinga ntaye cawe, naho ubutaha Uhoraho aduhana umugisha. Shalom. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.